Nshuti bakundwa bene data, amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo aganze kandi ashira mu mitima yacu twebwe twese. Nico cipfuzo c'umuntu wese muri twebwe utagira ubuntu bwo guhishurirwa amahoro, utagira ubuntu bwo guhishurirwa Kristo Yesu. Ndasenga kugira ngo by'ukuri umunsi w'umunsi gwawe kuko natwe twagira ubwo buntu. Hari umunsi twagira ubuntu twumva ijwi ry'umwungere mwiza kandi tugira ubuntu bwo kuryitaba. Kuva ico gihe dufise amahoro, twamana amahoro yamaho n'ayisi bitayafise. Bashamvuye ngo naho ibisi bitayafise ukamenga harayifise. Yo nta mahoro ufise n'ivyo yita amahoro sivyo. Ayo niyo mahoro ndabipfuriza. Ndanezerewe ko nongeye kugaruka kugira ngo twongere tumanyagura umutsima. Imbere yuko mbandanya inyigisho tumaze ko turigana, aho turiko turabira hamwe mu vyibuke ibintu turiko turasangira, nibivuga ngo kugura no kugurisha Yesu. Kugura no kugurisha Yesu vyagiye kugaragara neza, ari navyo vyagaragaje neza inzira y'umusaraba. Kandi turagomba kwibukanya ko bidakunda, ntibishoboka ko dushobora gusabana, kugendana n'Imana, gucudika n'Imana tudaciye mu nzira yashizeho, n'inzira y'umusaraba. Kenshi rero iyo bitwangiye guca mu nzira y'umusaraba, duhitamo ibintu bikurikira. Duhitamo kumugurisha. Iyo tuvuze kugurisha Yesu, ni ugufata ibyo twahawe canke impano, mu byumve ico mbavuze, twahawe muri Kristo Yesu, tukazigurisha kugira ngo bitworohere kutemera guca mu nzira ifunganye. Icya kabiri, turamugura. Iyo mvuze kumugura, ni igihe tuba tugomba kwishura abantu bihuye n'impano bahawe canke ingabire bahawe. Muri ubwo buryo kenshi iyo tubishura tuba turiko turabereka ngo tubwire ibiryohera amatwi, tubwire ibinezereza amatwi. Ico gihe biragoye kugira ngo wumve ubutumwa bw'umusaraba hari ubwo buryo. Ikindi, kwigwanirira, aho tubonamwo ya nkota canke ya mbugita Petero yakoresheje, navyo birakunda kuba kugira ngo dukwepe inzira y'umusaraba. Naravuze rero ngo aho tugeze ni ibintu vy'imigenzo. Abanyedini, abahagurishije, abaguze Yesu, abemeye kumugura. Mu vyumva iyo tuvuze kugura no kugomba kumukuraho, kumwica, ntibamuguze ngo babugumane. Muri ubuzima busanzwe, iyo uguze ikintu kigura kuko ugishimye, ugomba kukigumana. Oya, ahubwo ni mu buryo bwo kugira ngo bamukureho, bamwake abamufise. Reka tuvuge uko abari bamuzi, iyo muhemu yagiye muri Yuda kuko ariwe vyoroshe, arakoreshwa kugira ngo Yesu amushikire. Bwari uburyo kugira ngo bamukureho, kubera ko bobo abo banyedini, mwibuke ko iyo mvuze abanyedini muba mwumva ico mvuze. Iyo mvuze abanyedini simba mvuze izina, simba mvuze izina na gato ry'ikintu na kimwe, ahubwo mba mvuze ubuzima bugaragaza by'ukuri ko abo bantu umutwe wabo atari Yesu. Abanyedini, impamvu kene nkunda kubavuga kareshamo inguvu, ni kubera ko na Yesu abageze ko ntiyapfa kuvuga kuri bo gusa ibintu bisanzwe, kubera ko bari abantu avuga adaciye ku ruhande, kubera ko bateza ingorane zibiri. Iya mbere, banka kwinjira. Iya kabiri, ntibanka kwinjira gusa, ahubwo bakabuza n'abinjira. Abataragira ubuntu bwo kwinjira, abo ni sawa, abo ntibateye ubwoba nk'aba baba bazi bakamenya ukuri. Iyo mvuze kumenya ukuri, n'igihe atari ubuzima bwabo, ahubwo bakabukoresha mu buryo bwo kugira ngo bobo birongere ibyo bashaka. Aba batangiriye nibo babi, batangira n'abagomba kuza. Nico gituma iyo ngeze ngaha nshamwe inguvu cyane. Aba rero impamvu babikoze nuko batagomba kurekura imigenzo. Impamvu batagomba kurekura imigenzo, Yesu yaje kubakura ko yari imigenzo abantu bakoresha kugira ngo baronke ubusumbane, barutane. Kandi kurutana niho baronka icubahiro, kurutana niho baronka amashimwe abandi badafise, kurutana niho bari bafise ibintu bagenewe abandi badahabwa. Kubera ko bo bahari kugira ngo bahabwe, abandi bakaba bahari kugira ngo batange. Abatanga batanga kugira ngo bazamure abo bantu. Bo ivyo bintu ntibagomba kubirekura. Naha rero twaje mu bintu by'imigenzo dushikira ku kintu c'ubutanga ituro. Muvyibuke ko
ari Yesu yavuze no mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko niho twasomye ahagaragaza ngo ituro by'ukuri we yarivuze nk'umugenzo yarivuze nk'umugenzo ahandi mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko ntiyabivuze nk'itegeko ahubwo yabivuze nk'umugenzo. Mubyibuke ko navuze kubyerekeye amategeko Imana yahaye 10 Mose ariyo yongeye kuza akaba rimwe ry'imwemu ariho naringeze ariho twavuganye aho mperuka, hanyuma ayandi asigaye yahindutse imigenzo kubera ko yari y'abantu bo bayakoresha mu buryo bwo kugira ngo babeho ubuzima nyene, bamwe bari ku ruhande abandi ku ruhande, ivyo bigatuma babaho nk'ibice. Kandi Kristo Yesu ico agomba gusubizaho n'ubumana bwari muri twebwe, aho abantu bafise ubwo bumana bahuriyeko baba bangano, baba ari bamwe bafata kumwe basangira ubuzima bumwe, ntibasubira kubaho bari mu busumbane, ahubwo babaho bafise umutwe gusa bahurira kumwe ni Kristo Yesu. Uwo mutwe ni utuma abasigaye bose babana nk'ingingo zubatse umubiri. Hano ingingo zubatse umubiri zihari kugira ngo zubakwe umubiri, ntizihari kugira ngo zizamure urugingo rumwe ngo rumwe rubeho rugaragara ruri hejuru hariya abantu bose barubona urugingo rumwe rwose, izindi ngingo zigunamira. Oya, ibintu nk'ivyo bigaragaje ibice. Iyo tuvuze ibice byaje mu itorero, iyo tuvuze ibice byaje mu itorero ni iki? Ni igihe tubona ibice nyene iyo twitegereje itorero, ni igihe tubona ibice nyine twegereza ishengero, ukabona abantu bamwe bari ku ruhande bafise bimwe bagenewe, abandi ntibabigenewe, bafise intebe zimwe zonyene bicarako, abandi ntibakwiye kuzicarako, bafise ibyo bakwiye guhabwa. Nagarutse rero kuri uwo mugenzo w'ituro, aho navuze ku 10, aho kiba umugenzo ryari kimugenza igihe ari abantu bamwe bakigenewe, ari abantu bamwe bonyene, kandi ugasanga kiri umugenzo ko ntezo gitanga harya kubera ko harya twubatse ahantu. Ariko Kristo Yesu ntiyaje kubaka ahantu, ntiyaje kubaka kuko yadukuye ku musozi adukura kubanza ku Yerusalemu. N'ibyo yavuze wa mugore yabwira wa mugore w'umusamariyakazi, avuze mu gihe kiraje aho abasenga data by'ukuri bayisengera mu mpwemu no mu kuri, ntibazobanza kujya ku musozi. Iyo rero hakigaragara ibintu byo ku musozi, iyo hakigaragara ibintu by'ahantu, Kristo Yesu reje kugira ngo akure ahantu, ahubwo aduhe ubuzima tugumana. Rero igihe ibyo bikozwe muri ubwo buryo, biba biriko birasunikira impamvu Yesu bitakunze, impamvu abanyedini bitakunze bacemera gutanga ifeza 30, bacemera kumwica, nuko iyo nzira y'umusira yababwira yo gukura kugira ngo abantu bemere kuba ku mutwe umwe, bemere kuyoborwa n'umutwe umwe, ahubwo bose babeho nk'ingingo zubatse umubiri bangana bahuje ubuzima. Bivyari gukunda ko bashobora kwemera, kubera ko ubuzima bari bamaze gushiraho bwari ubuzima bwamaze gutandukanya abantu. Ivyo rero bituma bidakunda ko barekura imigenzo, kuko imigenzo niyo yabafasha muri ubwo buryo. Ari nkavuga ngo abantu nubakiye kuri iyo migenzo babaho mu buzima bwo kugura no kugurisha Yesu. Iyo mpemu naho yagiye nubo iruzuye, ugasanga tuvuga Yesu, twigisha Yesu, ari ugasanga ni muri ubwo buryo. Naco gituma abo baba muri ubwo buzima ari babazobyiwe ngo ntiyigeze bamenya kandi baramuvuga. Hanyuma rero mbere yuko ninjira muri iyo nyigisho manzi imisi turiko turasangira, nari nifuje ejo nanditse umwene data umwe yatanze inyigisho avuga izina twahawe Yesu yaduhishuriye. Hanyuma ncangaragaza ko mu isezerano rya kera, aho mu isezerano rya kera naho bagendana n'Imana ntibari bwayihishurirwe, nta zina yari bwabahishurire. Hari umuntu yabajije ikibazo ati none ko araho yavuga ko ari Imana y'Isaka, Imana ya Yakobo, Imana birakenewe ko tuvuga Imana y'Isaka, Imana ya Yakobo. Mu byumve iki kintu ntibikenewe kubera ko twamaze guhishurirwa izina. Ariko ntibivuze ko umuntu abivuga nawe yayovye, oya, ahubwo abivugiye he? Mbega abivugiye ari muri rya zina twahishurirwa, canke abivugiye muri iryo zina nyene mu Mana ya Yakobo na Isirayeli? Mbega turacafise Imana ya Isirayeli canke dufise data wa twese? Umwami wacu ariko yigisha abantu gusenga, ntiyabwiye ngo musenge ngo Mana ya Isaka canke Imana ya Yakobo, kubera ko ubu Imana ya Yesu aje guhishura. Iyo duseye mu butumwa bwanditswe na Yohana 17, niho tubona ko Yesu yavuze ko yabahishuriye izina ry'Imana.
abisirayeli nta zina bafite, kubera ko mu gukorana nabo Imana yakorana nabo badafitaniye aho bahuriye, atabusana bafitaniye, ahubwo igira ikirabakoresha kugira ngo izuruhiza risano yongere kwizanira ifura mu isi. Abo rero yagenda ifata abantu bamwe ikishura nka Yakobo, ikishura Aburahamu, hama bakabashaka ngo Imana ya Aburahamu, ariko ntiyabigomba kuguma kuri Aburahamu, ahubwo iciye kuri Aburahamu kugira ngo izishike no ku bandi. Ntiyabigomba guhura n'Abisirayeli kugira ngo igume muri Isirayeli. Ntiyahereye muri Isirayeli kugira ngo ihagume, yahereye muri Isirayeli kugira ngo yihishurire n'ayandi mahanga. Ubu rero aho tugeze ni igihe yihishuriye n'ayandi mahanga. Ntitugifise Imana ya Isirayeli, ntitugifise Imana ya Yakobo, ntitugifise Imana ya Isaka, ahubwo ni data, kuko izina twararihishuriwe. Kubera ko n'izina yise Yesu Kristo twararihishuriwe, twararihawe, kuko izina yamwise niryo duhagararamo bikatworohera kuhuza isano n'Imana, kuko izina yamwise n'umwana wayo. Ari mu Baheburayo igice ca mbere, iyo tuvuze izina inyuguti Yesu rifise inkomezi mu nyuguti, rifise inkomezi muco Yesu muci data yamugize. Ico rero yamugize nico yaduhaye natwe tukihinduka abana b'Imana. Mwibuke ko ico Imana yashaka kugira ngo usure kuronka imfura mu isi. Hanyuma iyo duhindutse abana b'Imana, Imana iba data, ntisubira kuba Imana y'abariya, ntisubira kuba Imana y'abajya, ntidusubira guhuzwa nabo n'imigenzo yahuza Abisirayeli n'Imana. Biranaho rero ngo sibibi kuvuga Imana y'Isaka na Yakobo, ariko uhagaze muri iryo zina twahawe, cyangwa uri kurabivuga uhagaze mu migenzo y'abahuza. Sinasi ko tuyituko, ariko nibiza ko tumenya iki gihe tugezemwo ni gute Imana tuyifata. Ni Imana y'Isirayeli kugira ngo tuyisenge tubantu kuja hariya, harabagenda kurondera amazi hariya, harabazana amavuta y'amakora, ugasanga ni yari karagusha agenda ku isi, harabafata ibitaka bitandukanye kuzana amavuta harabafata, haranabonye bashitse Yorodani hariya ngo basura kubatizwa. Ni ugufata Imana y'ikigwamana, kuko twebwe ntitugifise iyo Mana y'abariya, dufise Imana nka papa. Ni Imana ya twebwe twese, si Imana ya Yakobo, ni Imana yanje kandi ndayifise nka papa. Aho rero twako turavugana aho kugira ngo abantu babeho bafise ubwo busabane n'Imana. Rero aho duheruka rero twari twasomye mu tuzo bwa Abaroma igice 7, aho twabonye itegeko. Mu by'ubuki impamvu turiko turavuga ibi no kugira ngo tugaragaze ko bwa bundi tutagikeneye imigenzo, ntitugikeneye amategeko mu buryo bw'inyuguti. Oya, twahawe rimwe niryo tuyoboka. Mwumve nisome Abaroma tugende gato, hanyuma ndaza kubyinjiramo neza ninaronka umwanya. Abaroma igice 8. Nuko rero ubu abari muri Kristo Yesu nta rubanza rubatsinda. Iyo bavuze ngo nuko rero ubu, kubera icyo bavuze ngo ubu, nuko igice 7 usomye haruguru basiguye ngo bariko barabandaniriza ibyo baheje kuvuga haruguru. Mu gice 7 bariko batwereka ni igice kigizwe n'ibice 3 n'abanibeshe, aho batwereka kwifatanya na Kristo. Iyo tumaze kwifatanya na Kristo, tumaze kumwakira, abakire Kristo Yesu baba bahamburuwe, ntibaba bakiganzwe n'ibyagezwe. Hanyuma yepfo bashagaza ngo none ibyagezwe n'icyaha, aho bagaragaza ko icyaha ibyagezwe atari icyaha, ahubwo ibyagezwe amategeko yaduhishuriye icyaha. Aha ndagomba ko ikintu tunacumva cyane, abantu ni abanyabyaha kuko bisha amategeko. Namba uzi ngo umunyabyaha ukuhisha amategeko 10 ntiwigeze uhishurirwa icyaha icarico. Abantu ni abanyabyaha kuko bisha amategeko. Dufise abantu benshi ubahiriza amategeko uko ari 10 ariko bagifise icyaha. Abantu ni abanyabyaha kuko bisha amategeko. Iyo dusomye Abaroma igice 5 ku murongo wa 13 hatwereka ko icyaha cyo cyabanje kubaho mbere ko amategeko abaho. Amategeko rero kuyica si yampindura umunyabyaha. Oya, ni nacyo gituma kenshi uzosanga abantu batarayishurirwa ubutumwa bwiza bwabo bugira tugeze mu Kristo Yesu yadusigira. Usanga twigisha tukabwira abantu, tubabwira ngo ko abakoze ibyaha arabarenze amategeko 10. Ararumiye ko abantu benshi ari batayarenga, bigengesera n'amategeko, nk'abafarisayo barigengesera, abasadukayo barigengesera. Ariko Yesu yavuze ngo duteza kugororoka gusumba ukwabo. Bisigura ngo ikibazo ntikiraho, ahubwo ikibazo kiri mbere yuko amategeko aza. Amategeko yaje icyaha kihari, ntiyaje kugira ngo azane icyaha, ahubwo amategeko yaje kugaragaza icyaha. Na tubona rero muri igice 7 aho
aho tubona Pawulo bavuye amategeko ntiyari kumenya ko kwipfuza ari icyaha niko iyo atari amategeko ntiyari kumenya icyaha. Niyo dusoma igice cya 3 ku murongo wa 19 tubona impamvu y'amategeko kugira ngo amenyeshe abantu icyaha. Afite yamenyesha abantu icyaha ariko ntabakize icyo cyaha. Hanyuma igice gikurikira muri iki gice cy'indwi tubona aho Pawulo imitima ibiri yaniganira muri we. Hari umutima umwe wipfuza gukora icyiza bikanga, uwundi ikibi kikagumaho. Wari umutima w'Imana n'uwa Satani kuko yaramaze gushirwa Kristo Yesu. Hanyuma we yagaragaje kwica hari kamere. Hanyuma abantu Imana ishimwe ku bwa Kristo Yesu kunigana kw'imitima ibiri mu muntu. Hepfo rero ku murongo w'igice 8 nahavuze ngo ariko ubu ngo nuko rero ubu nitukiganzwa nuko rero ubu abari muri Kristo Yesu nta rubanza rubatsinda. Kubera iki? Ngo kuko icyagezwe camwe mu bugingo bwo muri Kristo Yesu cancunguwe ngo singangwe n'icyagezwe c'icacu rupfu. Mubyumve, ubu cyagezwe caducunguye, itegeko dufise ryaducunguwe ni itegeko ry'impemu, ni itegeko ry'umwuka ry'impemu w'ubugingo. Itegeko ry'impemu w'ubugingo niryo dufise iki gihe, ubu niryo rituganza mu isezerano rishasha. Ndaza kubyerekana mu mwanya kugira ngo tubyumve neza. Aravuga ngo iki byagezwe bitashoboye gukora kuko bifise intege nke, kuko kubwo kameremere kacu Imana yatumye umwana wayo afise ishusho y'umubiri w'icaha kuba ikimazi cica atsirije icyaha kiri mu mubiri. Mwumve, intege nke zabaye ku itegeko. Amategeko ntiyagize intege nke kuko afise intege nke. Hoya, ahubwo si intege nke z'ibyagezwe, ahubwo ni intege nke ni kubera kamere yanje ntishobora gukora ibya kamere y'Imana. Ntibishoboka. Amategeko yaravuye ku Mana. Ntibyari gukunda ko umuntu ashaka kubahiriza ibintu by'Imana kandi atamutima w'Imana afise. Na rero bivuze ngo kubwa kamere Yesu igihe yazare yiyambitse iyo kamere, yambara uwo mubiri, hanyuma agenda kwica iyo kamere, hanyuma aturonsa imwemu. Wibuke ko iyi mwemu ari umuntu yahawe igihe yari mu bwa mbere. Umuntu igihe yari mu bwa mbere ntiyahawe amategeko 10. Igihe umuntu yaremwa yahawe imwemu y'Imana. Iyo mwemu y'Imana rero yaratakaye, hama amategeko aza kugaragaza ko iyo mwemu itakiri mu muntu, ariyo yagaragaza kamere y'Imana mu muntu, ishoza umuntu gukora iby'Imana. Rero ntibyari gukunda ko abantu bubahiriza iby'Imana badafise umutima w'Imana. Yesu aje rero icyo yazanye yatuzaniye imwemu twataye. Hanyuma nitukiganzwa n'amategeko. Aya mategeko ntibyari gukunda ko abantu bayubahiriza. Nuba ari abantu bazi ko kubaha Imana ariko bahizanye amategeko. Ntibayashobora. Ahubwo itegeko ritugenga ni iri tegeko ritugenga rero dusigaye tuyoborwa naryo. Nzosoma neza imirongo kugira ngo tuyumve neza, hama dusobanukirwe, ntitube tubaho tuganzwa canke duhuzwa n'Imana n'imigenzo, ugasanga tubaho dutanga mu byo ko tuko turavuga gutanga tukabikora n'itegeko n'imigenzo, ariko ntitubikore tuyobowe n'iri tegeko twahawe. Ninaco gituma ubutumwa bwagize buvugwa budatuma abantu bahinduka. Ubutumwa ugasanga abantu dusaba Kristo butuzuyaze kubera ko iri tegeko si ryo rihari, ahubwo tugomba kwigumira kwa Mose tukaba abantu b'idini kubera ko twanse kurekura imigenzo yayindi ituzana ibyubahiro bigaragara by'inyuma. Ugasanga twama tuvuga iby'Imana, twama tuvuga abantu gwino ariko impinduka ntibeho. Ntaco bitadusaba Kristo butuzuyaze, ikintu nzoguma nakigarukako. Tuzuye mu madini gusa ariko ubuzima bw'Imana ntiburi muri twebwe. Inyota y'ivyaha ntiyigeze ihera, turacari imbata z'ivyaha. Ndagushima Mana ko ugiye kutwemera gusangira ijambo ryawe. Ese ico ukaduha kuryumvira ni mu izina rya Kristo Yesu sezemo. Amen. Nimwere sobose ko dushimira Imana. Nimwamenye ivyo muzamuhiriwe nimwabikora. Ndabakunda cyane. Bye bye.